Mu gihe haciye imyaka 11 isoko nkuru ya Bujumbura ihiye, umwe mu barundi bakorera hanze Fabrice Manirakiza yarashikirije igisabo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye co kubaka isoko nkuru ya Bujumbura abifashijwemo n'abandi barundi bakorera hanze. Kigwa nagize kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura nararavye neza sanga amafaranga angana ni miliyaridi 50 z'amarundi dushobora kubaka iryo soko kandi tukaryubaka twebwe nyene atanumwe agiye atamunyamahanga jemu cyasanga ayo mafaranga twebwe nk'abarundi baba diaspora wanashaka n'abandi bari ngaha cyane cyane abo ba diaspora turayafise. Ayo mafaranga nararavye sanga mu kiringo kiri munsi y'amezi 5 mu kiringo kiri munsi perhaps y'amezi 2 ayo mafaranga twoba tuyakwijije mu mugambi naciye ngira cyandarabati nitwagira urunani nitwagira kompani tugashiramwe imitahe imiliyoni imwe ibihumbi 500 umutahe umwuza kugugwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi cyandavuga ati nk'aba diaspora mube muraharura imitahe mugura. Tumaze kwegeranya amafaranga icyo kigwa kica kinyerekako ama PS twoshira muri iryo soko yoba yababa igihumbi at least imwe yopangishwa ibihumbi 800 by'amafaranga y'amarundi cyangwa wanashaka imiliyoni 1 y'amarundi kuko twese turazi hajya muri viru kuno apangishwa cyasanga wa muntu yashizemo ibihumbi 100 yaguze wa mutahe w'ibihumbi 100 mu myaka 3 by'abihumbi 100 vyiwe yoba bigaruje. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arashima ico gikogwa yongera atera kamo ishira hamwe ubuha gukorana nawo barundi bakorera hanze kugira ivyo bikogwa bije mu ngiro. Fabrice nesa bijya byo kubaka twese turabe hajya hano ku isoko urazi ko tumaze muri conseil de ministre twe twarahejeje turagira byose ndazirereze tide ziringa obo ko Imana akabari nga ajya uzoce cyane na Fabrice turaye feasibility bihagateka nabo abo muri diaspora bavuga ati ngiki rya symbolique icyo dukeneye suko hubaka cyane nta kindi dukeneye hajya hano yo twaciye umengana igihugu c'imfuvyi kabisa aratubabaza burya no muri conseil de ministre twese turafise akababaro kabisa turosanira abantu bubaka twoba dutomboye kandi twari twavuze ko bizokorwa muri PPP n'ubundi bizokorwa muri cadre ya PPP. Indwi yahariwe abarundi bakorera hanze yatangujwe kuva ku igenekerezo rya 30 mu Kakaro gushika igenekerezo rya mbere Myandagaro ku civugo jewe nk'umurundi nkorera mu mahanga nokoriki kugira nterere mu gushika ku mbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040 n'umwaka w'ibihumbi 2060. Abarundi bakorera hanze bakaba bari bakoraniye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 30 mu Kakaro mu ntara ya Kayanza igihe hugurugwa icese iyo ndwi.